Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku bikorwa biteye ubwoba kandi bibabaje biriko birakorwa n'iperereza ry'u Burundi. Abakozi b'iperereza ry'u Burundi ku rwego rwo hejuru bamaze iminsi muri Kenya, kandi namaze kumva amakuru atariho ivumbi avuga ko bagiye gukora ibintu bibi cane kandi biteye ubwoba, bishobora gusiga bigize ingaruka zikomeye cane ku Barundi bari muri mu gihugu ca Kenya ndetse n'ibihugu bitandukanye bya Afurika, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza ko abo Barundi bari hanze y'igihugu bari kwifatanya n'Abarundi bari mu gihugu kugira ngo bategure uburyo ki bazikuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi buboheye amaboko imugongo Abarundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya ibintu bihambaye cane kandi biteye ubwoba byerekana ikibi kiriko kirakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira kandi ko hari umupadiri wavuze amajambo akomeye cane, aho Abarundi batari bake bavuze ko ibyo yavuze byose ari ukuri, ariko uyu munsi ibintu bikaba bimeze nabi cane, kuko abegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD bari gukora ubushoboka byose kugira ngo apfungwe, harimwo no kumugirira nabi ku buryo ashobora no kwicwa, kuko baravuga ko yahamagariye Abarundi kugumuka, ariko abatari bake bakemeza ko ibyo uyu mupadiri yavuze ari ukuri kandi kuzuye. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko igihe cyose yagira icyo aba, byanze bikunze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bugeze ku mfiro. Akarerero k'abataranejejwe n'ibyavuzwe n'uyu mupadiri harimo Pasiteri Mbayahaga Aloyizi, aho yavuze amajambo akomeye cyane kandi ateye isoni, akavuga ko uyu mupadiri rwose yashatse kugumura abanyagihugu kugira ngo bajye mu mabarabara bamagane ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbayahaga akaba yavuze ko ibi n'ubundi abapadiri batari bake babikoze mu mwaka wa 2015, aho haba imyerekano yamagana ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Benshi bakaba barahanuye umuhisi Petero Nkurunziza ko icyo kiringo cyazana ibyago mu gihugu, ariko bikaba byararangiye n'ubundi ibyago bije mu gihugu c'u Burundi, kuko abana b'u Burundi batari bake barataye baromoka bahunga igihugu, abandi baricwa, abandi bakaba bapfungiye mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kugeza n'ubu ngubu u Burundi bukaba buri mu ngaruka zikomeye cane z'icyo kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko, kugeza naho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca wakoreye amabi atagira izina abiyamirije icyo kiringo mu mwaka wa 2015. Uyu munsi akaba ari umushikiranganji wa mbere nawe yavuze imbere y'inama nshingamateka, akavuga ko icyo kiringo kitari gikwiye, kandi akemanga ko icyo kiringo aricyo cyakweze amahano yose Abarundi barimwo uno munsi. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko impanuro zose zahawe abakomeye bari muri CNDD-FDD batigeze bumva zagejeje igihugu ahatemba. Akaba ari no mpamvu Abarundi batari bake bemeza ko izi mpanuro padiri yatanze rwose zari zikwiye gukurikizwa, kuko biraboneka neza ko igihugu c'u Burundi cyamaze kwinjira mu isanganya rikomeye cane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akandika ko keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.
Uburundi burakeneye indongozi z'ukuri nk'uko abo dufise ngo ni abacengero. Benshi bakemeza ko byose byavuzwe na padiri ariko ko ari ukuri gukomeye cyane. Ni ukuri Uburundi burakeneye indongozi z'ukuri kuko abo dufise uno munsi ari abacengero, ari abaje kwica igihugu, ari abaje kunyunyuza imitsi y'abarundi. Umuntu aguma abona ko intama zihaze kandi zishonje, uwo ntakwiye kwirwa umwungeri, akwiye gutanga imihoho ngo n'umucengero. Biherutse gushikirizwa na Padiri Viateur Ntarataze mu nkuka ya misa yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 21 Mukakaro 2021. Ni mu gihe muri Eklezia Katolike bari baramutse bazirikana ijambo ry'Imana ry'umugani Yesu yaciye akoresheje amajambo y'umwungeri mwiza. Intama ziguma zanitse amenyo zitondeye iki na kiriya zitari bukibone. Indongozi nyazo nayo ikaguma ivuga ko ibintu byose ari byiza, ni byiza. Intama ngo nuko zitaryana ngo nayo ubundi zoriye amenyo indongozi yazo iteye icyo. Umwungeri aguma asira ngo intama zirahiriwe kuko we abona ko ataco abuze. Uwo si umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza yitwararika intama ziwe mu magorwa no mu mahirwe, akabona ko zinezerewe, bakayaga kandi bagakora byose kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza. Ico abungeri bakwiye kurabira kuri Yezu ngo nukuremesha intama. Intama sizo kwama zikubitwa, ziturubikwa, ziterwa ubwoba. Iyo zifashwe gutyo ziragotwa, zikihebura, zikonda, zigahahamuka, bigatuma zigira umutima mubi, umwimbu mubi mbere, zimwe ngo zigata zikomoka, izindi zigahwera. Ubwa Padiri Viateur abana b'Imana bakwiye kutaremeshwa gusa mu majambo, bakwiye no kuremeshwa mu bikorwa biboneka. Abatuma intama zigorwa impera n'imperuka, umukama azobahongora amenyo. Bamwe n'abandi mu Barundi bakaba babona ko mu bungeri arizo ndongozi z'igihugu zitanezwe intama zishinzwe aribo banyagihugu, ngo aho kwita ku kurondera giteza imbere abanyagihugu, izo ndongozi ngo zirabashinyaguriza gusa. Ibi byavuzwe na padiri, ariko abatari bakeya bakaba batanguye kuvuga amajambo ateye ubwoba. Hakaba ari n'inkuru zivuga ko ashobora no kwicwa kubera ayo majambo yatangaje. Naho insiguro y'ijambo ry'Imana ryasomwe muri Eklezia Katolike ku w'Imana uheze yatanzwe na Padiri Viateur Ntarataze, abarundi benshi bakinovora kuko yari ihuye n'ibihe Uburundi bugezemwo uyu munsi ku butegetsi bukomoka muri CNDD-FDD. Abakomoka muri CNDD hoho ishavu riraniga. Muri kino gihe bikaba biriko biribonekeza ko iyo nsiguro yashegeshe bamwe mu bavugizi b'ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD biyita abakozi b'Imana, nk'uko biriko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bavuga ko rwose ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Akarero akaba ari ako uwitwa Mbayahaga Aloyizi, ariko aravuga ko uwo mupadiri yahamagariye abanyagihugu kugumuka. Mbayahaga Aloyizi akaba yagiriza kandi Eklezia Katolike y'u Burundi kugira uruhara mu myerekano yise imigumuko yo mu mwaka wa 2015, ariko ibyavuyemo abarundi n'uyu munsi bakaba bakiri mu ngaruka zabyo, kuko n'umushiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca wari urongoye abandi mu gukorera amabi abarundi yemanze kumugaragara, akavuga ko icyo kiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko, kandi akavuga ko ingorane abarundi barimo no munsi zikomoka ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Akaba ari we muntu ukomeye cyane kandi ukomoka muri CNDD-FDD wabashije kubahuka, akavuga ko icyo kiringo cyazanye amagorwa akomeye cyane ku Barundi. Benshi bati Ndirakobuca rwose avugisha ukuri kandi kuzuye. Yamara bamwe mu banyagihugu bamaze kumva ibyashikirijwe na Mbayahaga Aloyizi bo bavuga bati ukuri kuraryana, ngo kuko padiri yavuze ukuri nka Yesu, none nawe ngo ntagire ubwoba ngo kuko yavugiye abarundi bagowe ayi ku kivumvu
kubera indongozi mbi bafise guhera kumiye gushika uyu munsi. Aya majambo rero yo mu Bayahaga avugira ubutegetsi ku bwabo banyagihugu ngo ntazobuza abarundi kuja hamwe bagasezerera intwaro ya CNDD-FDD ibaboheye amaboko imugongo. Ku bwabo banyagihugu bakaba bongera koko abarundi muri kino gihe ngo bakeneye abakozi b'Imana badatinya ngo bashobora kuvuga ukuri, ngo kuko igihugu kizokizwa n'ukuri kw'abantu bene abo, kuko biboneka neza ko aho igihugu kigeze uyu munsi kigeze ahatemba kandi kigeze ahantu habi cane, kuko birababaje kandi birateye ubwoba kubona igitoro kimara imyaka irenga 2 kitaboneka mu gihugu. Naho Ndayishimiye akabandanya kuvuga amajambo adafise ifatiro ashaka kugira abo ashiraho amakosa, ariho benshi bahera bavuga ko Ndayishimiye rwose adakwiriye, adafise n'ubushobozi bwo kurongora igihugu c'u Burundi, kuko aho akigejeje ari ahantu habi cane. Ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi ashobora kuba atazi neza akazi ajejwe. Mu mezi 2 amaze kugurura amahoteli 5, amahoteli yubatswe n'abantu bakorana urudandazwa babicishije mu mafaranga yibwa mu kigega ca leta. Aha umuntu yokwibaza nimba Ndayishimiye yaje ku butegetsi kubaka amahoteli canke gukoresha itunga rya leta ku nyungu ziwe hamwe n'umuryango wiwe. Ndayishimiye aho gukemura ibibazo bihanze abanyagihugu, ibura ry'igitoro, ubukene, inzara, wewe yahisemwo kuguma akoresha igitoro ca leta mu kuja kugurura amahoteli yiwe. Ibi bikaba bibabaza abanyagihugu batari bake, ariko bakavuga ko basigaye bamufata nk'umumenja kandi bakemeza ko iminsi iri imbere ibintu bagiye gukorera Ndayishimiye biteye ubwoba, kuko birazwi neza ko aho agejeje igihugu uyu munsi ari habi, kuko naho umuhisi Petero Nkurunziza yakoreye amabi atagira izina abarundi, ariko ntiyigeze ageza igihugu ku rugero Ndayishimiye akigejejeho uyu munsi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko rwose aho ibintu bigeze ari habi cane, bakwiye guhaguruka bakasidukana n'iyo nka, amaze bakamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi bubaze imyaka irenga 4 buboheye amaboko imugongo abarundi. Bikaba biboneka neza ko Ndayishimiye n'ibyo akora rwose abishiramwo amakosa akomeye cane, kandi akagaragaza ko abarundi abafata nk'ibijuju, kuko ibyo ababwiye uyu munsi sibyo ababwira ejo. Ibi bikaba bishavuza abarundi batari bake, kandi bikaba bishavuza bamwe mu bategetsi bakomoka muri CNDD-FDD babona ko Ndayishimiye abamaramaza ku rwego rwo hejuru. Naho mu iperereza naho ibintu ntibyoroshe na gatoya. Abari mu gihugu ca Kenya barakwiye kwiyubara ku buryo bukomeye cane, kuko abakozi b'iperereza baramaze igihe kinini bari muri icyo gihugu, kandi bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamenye umugambi ukomeye cane kandi uhambaye uriko urategurwa n'abarundi bari muri Kenya ndetse n'abari mu bindi bihugu bitandukanye, n'abari mu gihugu c'u Burundi, aho bashaka kwiganya bagenzi babo ba Kenya amaze bakagondoza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kugira ngo Perezida Ndayishimiye atange imihoho, kuko biboneka neza ko gutunganya igihugu byamaze kumuta ku w'amazi. Amakuru adushikira avuturutse mu masoko yacu y'ibanga kandi ahambaye akorana n'iperereza ry'u Burundi, akaba yemeza ko ibintu bitaba bigiye koroha ku barundi bari muri Kenya, aho iperereza ryamaze kugerayo kandi ko rigiye gukora ububisha, ndetse rikaba rigiye kugandagura abatari bake, cyane cyane abari mu mugambi wo hejuru wo gutegura imigumuko mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose c'u Burundi, bamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari amakuru aturutse muri bamwe bakorera iperereza ry'u Burundi yemeza ko ibintu bimaze kugera kure, kandi ko umugambi bamaze kuwunoza. Akaba ariyo mpamvu natwe twahanura abarundi bari mu gihugu ca Kenya kwiyubara, ndetse n'abandi mu bindi bihugu bitandukanye, kuko ibara rishobora gutangura kugwa umwanya uwo ari wo wose. Akaba ariyo makuru ahejeje kudushikira ateye ubwoba, yerekana ko ibintu bitaba bigiye koroha ku barundi, yaba abari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Ariko nanone abatari bake bakavuga ko batazaguma muri aya magorwa, ko bategerezwa gukora ibishoboka byose bakirwanirira, kuko bamaze gusobanukirwa ko atawuzaza avuye hanze y'igihugu ngo abatabare.
ni byinshi tuba twabateguriye kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubashikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane ari kuvugwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.